urakaza neza birori byiza funguro ryiza ritwibutsa ugucungurwa kwacu. Niwe ukoranya abakuru n'abato bakagira itoto n'umunezero, ugatuma bagaburirwa iby'impwemu n'iby'umubiri. Aho niho twibukira ugucungurwa kwacu, tukagira umunezero mu gishingo cy'umubabaro, tukirata intsinzi y'uwatubambiwe azira ibyaha byacu, tukagaragaza urukundo twozanye ibirenge turi kumwe n'ibibondo byacu. Nicyo gituma iyo dukorana tudataramura abana, tukemera ko begerana kugira tubasobanurire iby'uwo munsi mukuru twibutse iby'umwana w'Imana yatubambiwe, tugasangirana imitsima itambiwe ishushanya umubiri wa Yesu n'umutobe ushushanya amaraso yiwe. Mbere n'abashitsi kuri uwo munsi ntitubirukana, twemera ko bifatanya natwe tukabigisha ibyiza by'uwo mukiza, babyemera bakava mu mwiza w'ibyaha bakihana, tukabereka n'akaga ko baduka ko mu gihe bo kwifatanya natwe nk'ibyaduka ntibihane muri iryo sangira ry'iteka ryera. Ni kubera ikiga mwami hamwe na hamwe bahitamwo bamwe mwisangira bagakuramwo abandi ngo ntibajye canke ngo banwe ku mubiri wawe, kandi bagakoresha n'ibyambiwe muri uwo munsi mukuru, kandi umwambiro ushushanya ibinyoma mu gitabo ca Matayo igice ca 16 umurongo wa 11 kugera ku murongo wa 12. Ese hari abo wahaye ububasha bwo guhagarika abashaka gushika ku gakiza canke ku mubiri wawe, ko tuzi ko ari wewe wugara ntihagire uwugurura kandi wugurura ntihagire uwugara? Nimureka bemera kuza gusangira ku mubiri w'umukiza, baze twibutsanye ibyiza by'ineza y'agakiza. Burya abantu beza twavuye kure, uwo mukiza ngira mbaganirize yamanye neza yo kutugira neza kuva kera. Ibuka muri Edeni mu isi nziza itagira ideni, itegwa n'ishetani maze umuntu aracumura, agira ideni yari yarasezeraniwe ry'urupfu kuko yishe itegeko. Ariko uwo mukiza ntiyatanzwe no kugira neza mu kuriha iryo deni aciye mu mubiri w'igikoko. Kubw'urukundo dukunda ntiyemera ko ababyeyi bacu bambere bagenda gusa, abambika umwambaro w'urusato rwiwe kugira bahishe ubwambure bwabo. Uwo niwe mwagazi w'intama itagira agasembwa bakoresha muri Pasika yashika muri Isirayeli mu kwibuka ugucungurwa kwabo bakiri muri Egiputa. Ntitwokwibagira tariki ya 10 z'ukwezi kw'indwi k'umwaka utashe, niwe yacungura umunyabyaha biciye mu kimazi cyatangwa ico gihe. Wari umunsi wa nyuma w'uko abana b'Imana bihana bivuye ku mutima, uwihana nabi akagira ibyo yisigariza yagomba gukugwa muri uwo muryango butakigaruka. Uwo mukiza mbaganiriza niwe n'umunyabyaha yiruka akakazana imbere y'umuhereji, ikicwa n'uwo munyabyaha izira ibyaha byiwe, igatera imigere y'umubabaro isambagurika izira ibyaha itakoze. Burya abantu beza yari umukiza wacu yicwa ryozwa ibyaha by'umunyabyaha. Uwo mukiza ni Yesu yamanye natwe kuva kera, yasize ibyiza byo mwijuru aza muri iyi si y'umwiza itamwakiranye igishika, imufata nabi nk'umugogwa atagiriye akomoka. Yarakubiswe, yarabambwe kubw'ibyaha byacu, isihinda agashitsi izuba ricura umwiza, ariko abo yakoreye ibyiza agakiza ntibatanzwe no kuvuga ngo nabambwe. Yesu n'umukwe natwe turabageni biwe, niyo mpamvu dusuzumana urukundo, akatugirira ibigumbagumba nk'iby'umusore agirira umukobwa yakoye, kugira ntihagire ikibi kudushikira. Dusabira ku Mana mu kutwitaho kuko yadukoye amaraso yiwe y'igiciro, ariko abakomeza kwitwara nabi iyo nkwano bazoyiryozwa. Nakariyo ushatse gukura inzoka mu mubindi uramenana. Bantu b'Imana ndabinginze ntimumere nka babandi ngo ntituganzwa n'ibyagezwe, ariko hagera mu ijoro bakiraririza amacumu base byagezwe 10. Ese koko mubona ibyagezwe by'umukiza atari byiza? Kubera iki wugara? Si ukugira ntibakwibe? Ubona ibyagezwe bidahari batogusambaniriza uwawe canke bakakwica bakuziza ibyawe n'ibindi? Heba ibyaha, niwikebuke, reka kwambara uhenye nka maraya, reka kwambara nk'umusazi ngo wambare ibitabuke kandi ufise ubwenge, kuko ibyo bitaranga abashinga naye n'abatahajuru. Mumenye ko turiko turacibwa urubanza n'ubuganza byose, ibyo dukora byose bisuzumwa. Ku munsi w'umusozo w'iyi si hazoba amosozi ku banyabyaha batihana, kuko hazosomwa ibyo umuntu wese yakoreye muri iyi si.
mu gitabo ca Petero wa mbere igice ca 4 umurongo wa 17 hari ico hatugaragariza kuko igihe gishitse cy'uko urubanza rutangurira mu b'inzu y'Imana, none ko rutanguriye kuri twebwe, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza rizomera rite? Mu Vyahishuwe Yohana igice ca 22 umurongo wa 15 naho hakagira hati, inyuma hazoba imbwa n'abarozi n'abashakanyi n'abasenga ibigirwamana n'umuntu wese akunda kubesha akabikora. Kubera ko utihana kandi ugiye gucigwa kwiteka canke utwagwe n'urupfu, abacunguwe tuzoduzwa turenga ibicu, dusanganira umwami wacu, azotujana iwacu atwicarika tugaburira nezerewe, aho niho twasezeraniwe. Reka mbipfurize kuzosangirana na Yesu ku mafunguro twasezeraniwe, mu izina rya Yesu.